Yesu ashimwe. Ikintu ntabaye ngaha basengeye gikomeye nari maze imyaka myinshi ntaduga baransengeye mpita ndaduga ruguru. Ico cabaye gikomeye nari maze imyaka irenga nka 13 yoba nka 13 kuko nari mvye abana batatu nasubiyeyo bakuze abapfumu baragiye ko barananirwa aba imiryango yose iraraba ati umuntu yabaye kubutura muhevye ncamba mu buzima bubaho onye atari umuntu numwe yoba kintora atani ikintu na kimwe nkimaze ubwa nyuma inje bansengeye ntangira kumva ubuzima burahinduka nduze gushika naho nicaye ahantu abo bana batatu bambonye umwe aritora wanyuma ngo panga uzongurira impuzu ubundi aravuga ati yo uwo ni uri kurasaba impuzu n'ukuri ubona hari ico yo gufata ndavuga ati mana uzuntabare cenze subire mu gisagara no tabara babana nkigera ino nahise ntangira gukora akazi kagenda neza subira ndatunga umuryango ubu ndashobora kubakura ruguru nkabamanukana ngaha bakaza bagasenga atanzara atani ikintu na kimwe bakavuga ati papa yaratabawe n'ukuri bakongera bagafata amashuri ageze bakigendera. Yesu ashimwe. Abataza makuru y'uyu ni maremare gose yo n'abantu bose no ku mutumba n'abategetsi n'abatware barabimenye. Abarozi baramuroze biteye ubwoba baramuhamba ku buryo uyu yararana n'imvubu. Iyo mu Rukaramu hariya ku Rusizi ntiyumvira icabaye igikomerero abo twari kumwe benshi barapfuye hari nkaho nkikangura hari umunsi nasanga ari 6 ndaduka ndatwenga ati mbera izino zihinda gutegeye naricaye ndavyuka ndashusha ndaziyobora nk'imene mbona ziregeye inyuma iya mbere inkorabara ubwanyuma nikanguye nsanga iyindi iri nkajya ndayibona mbona iratangira yongingana nk'impene ndayihinze irateba mbona n'umuntu yicaye ntiwo turitengana icara nanje nicare ngahanye ntini washaka uragenda nabonye ko ari kidayimoni nanje nta nisengesho nta n'ikintu na kimwe nari nara bari kuba batumva ko ndapfa ngo barumva bo kumenga barumva ko mpfuye gusa bo bumenga boruhuka nyene bavuze hagize no uvuga ngo aracariho ngo yige arapfuye ngo nta bindi. Ugeze ruguru na amakuru mu ncamake ngeze ruguru abantu baratangaye bakambaza ati none byagenze gute je nagiye gusenga hano kumutakura bica bigenda twari tukiri kuyijabe bica bigenda neza umurozi yakuroze nawe yega wewe n'ubu hari gihe duhura ati umwe yarambajije mbere ati uzi muri iyo mise yarambajije ati mbe uzi ko umwana wanje agwaye nkabijya wari ugwaye nti none tivyagenze gute ti kurya nyene wari umeze ti niko nanje ameze te uburo keshi bamwe niyo duhuye bariruka nanje nkumva umubabaro tese mwo kwegera nkababwira nyene mukaza ikishimisha nuko beshi kubwishi n'abatware bamwe bavuga ati oya turamanuka aharinze hakiruja nta utokira kandi Imana ikafasha beshi baza bakabona gutabagwa n'Imana. Amen. Yo ni cyamake gusa iyo naye y'ubiteye ubwoba ariko mwumvise inyuma yo kubohoka ko hari ibyiza. Iyo mbire kugera ku rugero umwana kubwire ngo umwana ngo uwo ni wowe usabye impuzu kweli umwana wiwawe bavugana ati uwo ni usabye impuzu urumva ayo magogwa y'umuntu ari mwibohe. Ashimwe anje ndashimira Imana kubera ibyo yankoreye ni byinshi cyane. Je nkiri ruguru nari umuntu akora cyane yiba akananirwa no kwiga nyine papa kambwiye ati wa muhungu we raba wiga amashuri urabona yuko rimwe na rimwe ubuzima burahinduka ariko ndavyanka nyine iyo nkuru ndende vuga ivy'Imana uko wari uri mu ncamake n'ivy'Imana yaguhinduyemo nakujya abandi bose bakoze hama maze kumanuka ndazino ndashikira ku kazi ndakora ariko akazi ndagaheba nja mwibarabara nyine ndananirana biranka nyine nja no mu byaha byo kwisambanya ndisambanya ibintu nk'ibyo aguma nja korara mu miceri ariko umunsi umwe nico gituma no basaba
uko muri muze mukunda abakozi b'Imana. Umunsi umwe ndiko ndatembera niho nahasanga umukozi w'Imana ariko avuga ijambo ry'Imana kugira kuntu nyene ushobora kumugurira amazi. Ndamugurira amazi acarambwira ati ukora iki? Ndambwira ati jewe nsanzwe nkora akazi k'ikiyede rimwe na rimwe iyo kabonetse. Arambwira ati wewe akazi k'ikiyede saki wawe hari akazi kaje. Nibwo namara iminsi nyene ndakora karatinda karaya ka kazi hama ndaja mu bushomeri ku buryo nsigara ngaburirwa n'abantu. Niho nyamuntu yansanga aho njyamye arambwira ati nakuronkeye akazi nguze gukora akazi k'izamu. Maze ingene wageze ngaha? Ingene nageze ngaha nari maze igihe numva ikiganiro ku radio, maze igihe numva ico kiganiro bikanka konza kubera umwanya, ariko umunsi umwe ndishitura ndavuga ati ndaje. Ivyahindutse rero? Ivyahindutse nuko kugeza ubu ibi byaha byo kwisambanya bikiri byinshi cyane. Biriko birahera. Ndashima Imana rero kuba biriko birahera. Mu buzima busanzwe naho? Mu buzima busanzwe nyene nsanze nikorera ako kazi nyene ko mu gikoni. Ubu urakora? Ndakora. Ntukija kurara mu miceri? Oya ntabwo nkijayo. Ukomera amashyi Umwami Yesu. Nanguye gushimira Imana yo yatumye ngera muri iki kibanza. Amashyi ku Mwami Yesu. Jewe nahageze mu kwezi kwa kane guheze ndushe kandi ndemerewe, sigaye ngano ku niyegereye umukozi w'Imana nkagira ubwoba kuko je nari nsanzwe sengera muri Katolika, nkatinya kuza ngaha nkahumva ku radio bakambwira ati ingo ukire kuko uragwaye, nkatinya. Umunsi umwe ndyamye ndarota nabi ntangura kwisambanya, ndavuga ati ndumva Elize ariko aravuga. Uwo munsi sinasinziriye, ndamutega amatwi ari samedi kuva isaha tanguriye gushika heze. Mu gitondo navyutse noga kurya sinariye, naruhukiye ngaha kuko igisagara nenda sanze ndakizi, nta muntu numwe yandangiye ngo kumutakura ni ngaha. Nabajije ngeza imbere y'isengero, maze kugera aha numva ndushe ndemerewe, nkicara ajya mu ntebe bakambaza ati bumaze imisi ngaha? Je nto nkiza ntavyo nzi vyo ngaha. Barama karibu, hama turaba ngaha barasenga, ndumviriza kuri mushasha ntubuzi ivyo bagira. Niho bavuga bati dutangire Imana ikimazi. Jewe ndiyumvira nanise amahera atarenga 10,000 mu mufuko. Muganda avuga ati aya nina yakora ko nkayajya inzara iranyica. Candagenda kwiyemeza 50,000 hake. Umupaste umuntu yariko aradufasha gusenga no wa mu papa subwanwa avuga igiswahili. Okay. 50,000 ndayiyemeje, narise agatelefone k'akadocom. Ndavuga ati aka nza gushika ndagashora, hamejo mu gitondo nzoze ndayazanye ndayatange kuko ivyo ndimwo mbona biremere ndako Imana yoncira inzira. Nisohoka narise utuntu ndandaza mwisakoshe nyene naje ndayizanye, candataha. Ngeze mu nzira ndadushira ngaha mu minwe, ntangura kubona umwe 10,000, uwundi 5, uwundi angahe. Shika muhira mfise 40,000, haburamwe mu 10,000. Hari umukobwa twari dukundanye, ndamubwira ati je namye gusenga kumutakura, kandi ndakeneye kubohoka kugira ngo ibintu vyanje bitere bije imbere. Ndagusavye uzompa amafaranga 10,000 nongereza 40,000 narose dutangira Imana. Nyakuntunga carambwira ati nta ngorane nzoza ndayakuzaniye tujaneye. Nawe yene turazanana ngaha turasenga, hama ndayatanga. Mejeje kuyatanga turasenga turataha. Je ngaha ndagenda ari kwa Mwungere, arambwira ati we uraboshe, ufise inyatsi, ico wokora cyose ntigikunda nikinabaho. Niko vyari biri, nta kintu na kimwe nakora ko mu minwe. Inyuma y'ivyo rero ibyakoretse, inyuma y'ivyo narabaye ngaha baransengera, ndagenda ndamara izindi ndwi nka 3. Ndavuga to yangwanye nabi je ngira nsubire kwa Mwungere, ariko icanyica narava ngaha nkaca nsubira hariya muri Katolika nkabura umwanya, kandi sinda nababwire ko namaze guhindura bikanka ko ndabivuga. Nubu ndacagenda ariko ubu naramaze gufata ingingo. Hama maze kugaruka ndagenda kwa Mwungere, ndasubira ndamubwira ingene, arambwira ati nubundi biracagoye. Candavuga ati none ko maze igihe nsengera ngaha ngoya ngo reka ndaguhe ngo umukozi w'Imana azogukurikirana.
aca avuga abantu babiri, uwo nakurikiranye ni Ndereya, umwe mwabajeje umutekano aca aramunyereka ati genda ujyaza gukurikirane gushika ibintu vyawe bize bitora umurongo. ubu rero tubwire uko bimeze. uwo munsi ico gihe nta kazi nari mfise, arambwira ati tugomba tugusengera. Naraje mwaya masengesho ya jedi nk'imisi irenga 4, mu nyuma nza numva barampamagaye ku kazi ko mu nzu. Ndijijanye imitima subire muri ka kazi nariko ndabwira Ndere, yarambwira ati genda ku kazi. Bampamagaye ari abantu 8 ku munsi umwe, abantu 8 ndaburi yonja ndaburi yomva. Umwe nkagenda nkakora umunsi umwe nkaca nivira nyitahira, ubundi nkasubirayo bukeye nkivira nyitahira. Mugabo haca haba umumama nari maze umwaka n'igice ndamukoreye, arambwira ati ntaco twapfuye, garuka ku kazi nemere ndakongere umushahara ungarukire ku kazi. Ubu n'ubu niho ndi, naramugamburukiye ndagenda ndakora, niho ndi n'ubu niho naje mva. Ubu ikintu nshimira Imana nuko bavuze bati tugura icuma, niyo naba natonze ngaha ndiko ndabikurikirana live cankoresha rimikashi nkaronka ico ntanga. urabona ko hariho ubu ndabona ko ndiko ndabohoka, biriko biraza, ndiko ndabohoka ibintu vyanje ko biraja ku murongo, nkarangiza avuga ati twire Kristo.